sinitwobeshanya umwana n'umutahe cyane umwana n'umutahe niturabe ngo ariga ngo aracyari muto canke ngo oya umwana n'umutahe ivyo tuvyumve umwana arazimvye ni gake umukobwa afise umwana yemegwa ni gake umukobwa afise umwana yemegwa yaba mu muryango w'umuhungu amukunze canke wanashaka n'umuhungu nyene kugira ngo umuhungu ashobore agukunze agasanga ufise umwana usanga arabivuyemo ni na hahandi usanga abakobwa benshi bihakana abana babo yes muri ngaha mwasohotse wewe wihenze ukavuga ati nakarakomeye uhamagaye mama nakakwaza ninduyo nawe uri kuravuga même un père célibataire basha baramufelicita de fois waragize choix nziza ni vyiza komera ni vyiza peti uri uko wa grave wabishoboye vraiment ariko umukobwa hari ico gipfa mutima gipfa gundu yatwambitse ibara urumva alors que bose nico kimwe tubishize mu kirundi bose bitwa abavyeyi uwo mutipe avuga ngo ntazi igituma ashobora kuba yaramwihakanye mbega urabizi ko kuba mère célibataire bidasaba ko umuntu aba yakwihakanye umuntu arashobora kuba n'umwana wawe yaramwandikishije uyo muntu akaba ari kigaba uyo muntu akaba atana kimwe afasha umwana wiwiwe atamwihakanye uwo mwana amwanditsweko kandi uwo muntu ataca abuze mugabo akaba ari kigaba ataca afasha umwana wiwe turabaramukije cyane gose abakunzi ba Sound Vibes abakunzi special abakunzi ba débat chaque vendredi abakunzi bakunda ari abantu bama barindiriye ko dushaka ko débat vendredi kugira ngo bashobore kumva des idées kugira ngo gice batere nawe nyine ku makote yabo cyangwa mu commentaire yabo mwese turabaramukije cyane gose comme d'hab ndekumwe abantu ngira mu twamenyana muri débat zacu za vendredi hani ni kumwe na Darlene ni kumwe na Linda Nikita consultant général de passage ukazuragashirako ego cyane gose consultante générale urumva CG ni shasha en sigle ni CG wa SV wa Sound Vibes safi hama nkaba kubabayo hama turi kumwe n'umu numva titre bagira abame ni co-host wa Deba convoyer kandi chauffeur ukaba convoyer urumva ikiba CH ansigre CH voilà uyu munsi rero nibaza bondatse ko abantu benshi bayikunda bavuga ziradufasha zivuga ku bintu tutahora twumva cyangwa ku bintu benshi batinye kuvuga cyangwa ku bintu tuba dukeneye ko bija hanze ariko tukabura ahantu tubicisha bon comme duhari narababwiye ko dufise platform ushobora twifuza kwifasha abantu benshi abarundi kubiga ibintu ngene bitinga kuvuga twena nako dutinya on va dire tout oui madame rari ngaha janzo mamora mugabo yazovuga yitwa turabivuga uyu wewe rero ni consultant tubivuga nitubivuga bivuge sawa bivuge anyway uyu muski twiyumvira ko kuri débat kubuzima bw'aba abafie père n'abafie mère kumwe bakivuga naho kitabaho antwe giyeme naho ndiko n'amastrend yabaye amastrend mwigeme wo mu gihugu kibanyi twasanze ari umufie père mama tuhoza twagize ari umufie père yego barahari rero avyumva nataka baga strend yego abafie père n'abafie mère anyway na aba parents célibataires canke abantu umuntu ashobora kuba ari umuvyeyi mugabo atari marié canke ashobora kuba arika ararira umwana we wenyene hariho ubuzima babayemwo canke dushaka kuba twarabayemwo cyangwa tubayemwo nta wamenya ubuzima rero abantu benshi batavuga canke budashaka kuja hanze bize nkabwiye ibintu ngebwe ati no bigume ngahanye ntibivugwe ariko twe duhadoga dushaka gufashanya umve ko niba bibayemwo so wenyene abandi bantu babayemwo musangiye ingorane mushaka gufashanya kora ko musangiye ibibazo anyway reka rero tuhereze consultante générale aduge kwijambo yego adutangura tubwire intangamarara yiganyo cy'uyu munsi jambo ni gwane consultante murakoze cyane hanyuma ntangure ndabaramutse naho twari tumaranya akanya katari gatoya yego twari twaramukanije cyane ndamutse rero n'abakunzi ba Sound Vibes cyane abakunzi ba débat igizwe n'amasuje atandukanye no munsi turiko turavuga ku bijanye n'aba parents célibataires tuvuze parents célibataires ni igifaransa no kuvuga n'abavyeyi
birerana bibana n'umuvyeyi hariho aba mère célibataire hariho n'aba père célibataire kenshi kera sinzi ko ari ururimi rwateye imbere kera baravuga ko bavuga umufimère umufimère ukamenga umva ni terme iri péjoratif cyane na mbere ntiryoshe ukumva umenga uriko urahohotera uriya muntu fimère ufite umenga hariho ikintu kitaryoshe kirimo benshi rero mu nyuma haraza kwa mère célibataire benshi baprefera ko umuntu abita umumère célibataire oyo yo kumwita umufimère hanyuma tubanze tuchake kumenya mbega umuparent célibataire ninde kubera bariko baratwumviriza baca baza kugarukana ngira ngo debat twatanguriye ku bwa mbere mugabo ni ibintu bibiri bitandukanye umufimère cyangwa umufipère umupère célibataire ni umuntu wese icambere na mbere ashobora kuba yarabaye marié yarashobora kuba yarabubatse ugwiwe hama agatandukana n'umugabo canke n'umugore wiwe arashobora kuba atigeze aba marié ari igihubaka ugwiwe mugabo akaba afise umwana canke abana areze wenyene arashobora kandi kuba ari umupfakazi canke umupfakare ni kuvuga ngo uwo bari bubakanye yari yitavye Imana aho rero tumaze gutahura ico niho tuza kugaruka rero mbega abo bantu babayeho gute umumama solo cyangwa umupapa solo abayeho gute barabayeho nk'abandi bantu bose kandi nibaza ko ari abantu bafite responsabilité nini cyane bafite responsabilité nini cyane kubera ca gikorwa cokoze babiri cokoze papa na mama gikora umwe ni kuvuga ngo wewe ucusanga vyose biraba kuri wewe nukuvuga ngo birakora ku butunzi cyane cyane kuko ni ikintu ca mbere naho abantu bakunda kuvuga ngo l'argent ne fait pas le bonheur nibayatsa ntucemera je vais pas être heureuse nibayama ayo mafaranga oya umuntu acagaruka akabaza ati mbega ni igitigiri kingana gute amafaranga atagira le bonheur sana n'utugorane kenshi je mba mfise tuhagaze ku mafaranga twata amafaranga mfise amafaranga uyu muntu sinagushwa nawe yomba ko afise amafaranga yego urumva rero tugarutse kuri abo bavyeyi solo abavyeyi birerana abana biragoye cyane ko umuvyeyi ashobora ufiseho nk'umwana arenze umwe nukuri ni kibazo kuko deja umwana sinitwobeshanya umwana n'umutahe cyane umwana n'umutahe niturabe ngo ariga ngo aracyari muto canke ngo oya umwana n'umutahe ivyo tuvyumve umwana arazimvye ico ni ikintu ca mbere ntambamye ya mbere aza guhura nayo igituma aza guhura nayo biza kuja muri discrimination muri embauche mu kuronka ubuzi tutangurire kuwugafise basi urafise ako kazi mugabo biragoye kujwanya les deux bouts du mois kugira ngo ushobore kugira amabesoin y'uwo mwana kuyasatisfeza amabesoin y'uwo mwana nayo wawe arimwo hama witwa ngo urakora mugabo biragoye no kutera imbere kuko nibace banyumva bahave basanga baradebukiwe no gukora oya mugabo nyene hariho intambamyi kuko wewe ikintu ca mbere kiza kuza mu mutwe ni wa mwana wawe naho uza kuronka ikintu uza kugaruka kuvuga uti mbega umwana wanje hagenda navuze ko akeneye iki nico kintu kiza kubanza kugira hanyuma uje nawe afise akazi wewe nawe ufise akazi nakumvuga ufise akazi tufate nko uri ku kazi urakora hariho ibintu bikenerwa ku ishuri umwana baramutuma umuvyeyi ko bamenana no mwigisha we kugira bayage canke umwana arashobora kugwara uri ku kazi urumva wewe ukama uri muri za mpusha ico ni ikintu kiza kugucanishamo n'umukoresha wawe ara long ahave anagukura izo zose ni intambamye umuvyeyi solo ahura nazo uwo onye n'ugafise utarakaronka naho urabizi ko hariho umuntu hari ahantu apana si hose
mu gutanga ako kazi babanza kuraba uyo muntu mbega situation familiale yiwe imeze gute, mbega abana n'umugabo canke abana n'umugore, mbega afite abana bangahe, kuko urumva bisaba ko yama biragoye ko afatanya ukurira uwo mwana abo bana wenyene ata undi muntu amufasha, kuko urumva nk'umwana agwaye basha sinzi ko umwana aragwara uri wenyene arize ukarira, yego arize ukarira nturifise umuntu hafi agira mugufashe nuzi ngene ugira ukore muri uyo mwanya, urumva nk'ico naco kirica mu mutwe. Hanyuma iyindi ntambamyi ngira mbanze mpagarikireko mbere yuko namwe muca munyunganira, situation amoureuse iyo rero aho rero harababara aho nyene situation amoureuse, yego mugabo cyane cyane ngaha iragwa ku mukobwa, nica kintu twama tuvuga intambamyi ziraba cyane cyane ku ba mère célibataire gusumba ku ba père célibataire. Ni gake umukobwa afise umwana yemegwa, ni gake umukobwa afise umwana yemegwa yaba mu muryango w'umuhungu amukunze canke wanashaka n'umuhungu nyene kugira ngo umuhungu ashobore agukunze agasanga ufise umwana usanga arabivuyemo. Ni na hahandi usanga abakobwa benshi bihakana abana babo. Yes, muri ngaha mwasohotse wewe wihenze ukavuga ati nakarakomeye uhamagaye mama nakakwaza ninduyo nawe uri kuravuga ngaho ubona araho kumuvugira umva agashaka kumunyegeza, mugabo siko byategerezwa kumera, tuza kwa fiera ibyo byose biva kuri iyo situation amoureuse. Ugasanga rero naho uwo muhungu yo kwitwa ngo aragukunze ariko aragukina, ariko aravuga ati ni past time ni wa undi sujya no mutwara umuntu afise umwana ibikini biki aho ni peut-être ngaha mu culture yacu africaine ngira ngo aha mu bihugu byo hanze baraza kutwunganira mu commentaire ngira ngo waragiye utanga karorero uko batubwira nkuko je tubona mu mafilme nshimira cyane Boris Evrar aragira icavuze cyane kuri aya madeba ndazi baraza rero kuduterera muri gede biherutse hariho muri gede biherutse yarambwiye ndaza kubibabwira sindabibabwira ndaza kubibabwira nanje ahora ambwira ndamushimiye cyane amakommentaire yagize ko mu bihugu byo hanze hoho baraharura ati ujya mu ntarazimvye umuntu afite ama dépenses y'abantu babiri canke barenga bivanye n'umwana bafise. Ni hahandi uco usanga rero naho nyene mu kuja muri relation mwe nawe habanza kuja umva ibiharuro murandika mukavuga muti umutungo wanje n'uyu hanyuma umwana wiwawe nukubizogenda atemeye kumwadopta akubwira ati wewe uyo mwana vyose uzokwimenya jewe nanje nzoba nimenya mu bindi yego nje nibaza ko izo ziri mu nama nyamukuru aba mère solo cyangwa aba père solo bahura nabo nazo yego nibaza ko nabanageze mukanyunganira hama turaza turahana ijambo yego okay mvuge canke ndakure kuvuge reka ntangure mvuge niko tumeze niki tuvuge seje muvuge ata kintu na kimwe turemereye kuvuga reka nanje maze ndabaramutse sinarebwa baramutse akunzi ba Silent Vibes ndabakunda cyane manda yamudutera intege biraryoshe vya grave ingene manda yamudutera intege mutubwira ati vuga kuri iki ibyo mwavuze turabishigikiye bimeze uku Imana ibaduhezagirire ibongera amamega menshi kugira muze murara ama video yacu nimutse mubura amamega ibarinde ikibazo cyari cyo cyose n'amatelefone ntameneke ego kugira mubandanye muturaba biraturyohera zomeneka iyo kamera zitagumira bibiganiro Imana ibandanye ibamurikira natwe ibandanye duha ubwenge bwinshi bwo kumenya byinshi kugira ngo dushobore kubibasangiza. Nikita arabivuze byose mugabo nivyo tugira dukorere ko nivyo tugira tu develope turafata point imwe mu mwanya muto muga dushobore kuyishikako. Yabivuze yuko barahura n'ibibazo bitandukanye aba mère ou père célibataire nibibazo byinshi cyane bihura navyo aha mu mbabarire ndaza kuvuga cyane kuri kote yo mu mère célibataire apana kubera ari discrimination canke ari iki muga kubera ko ngo dukunda kubivuga
nibaza ko niyo debi zohaba muri societe africaine cyane mu Burundi ikibanza c'umugore ahuye n'ikibazo icari cyo cyose canke n'ingorane yari yo yose kiri hasi cyane gusumba ic'umugabo aho ndiko ndavuga gutyo naho umuntu abibona yuko même un père célibataire basha baramufelicita de fois waragize shwa nziza ni vyiza komera ni vyiza peti uri uko wa grave wabishoboye vraiment ariko umukobwa hari ico gipfa mutima gipfa gundu yatwambitse ibara urumva alors que bose nico kimwe tubishize mu kirundi bose bitwa abavyeyi bose bitwa ko ari abavyeyi bose yarahindutse entre temps sinzi impamvu sinzi bon abantu twari turi muri voyage igitega twarize kuje bavuga ngo umukobwa ngo atwenda bamutamu gimanyenze hari ibintu batatwigishije mu ishuri nibatubwiye igihano umuhungu bamuha ikibazo kirani kuri kimungu batatugije igihano bamuha kandi nawe yarahabwa igihano kera bamutera amacuma abiri mu nda navyo urumva ko biri muri nyene biri mu gushinyiza umugore ni bya bindi cy'ukutegeza ariko kandi umenye yuko ni vya bindi nama mvuga umukobwa ni waza kuboneka iyo mbanye niza kuboneka mbega ujya muhungu ni yabihakana ninda zomufata exactement baratubwiye ko umukobwa yagenda baje kumuta mu gisimanyeze yese zavuza muteye inda yari oblige gusiga muvuze wari oblige kumuvuza kandi umuvuze bagutera amacumu abiri mu nda bagashaka bagoje kuguta musozi kugira uribe oya namatohoza nabiro birebire je ndakuvuze nabanda wanteye inda dupfana twese simfa jenye umva ngaho haca haba ibintu byo kurenganya genre jewe nimba ndagufitiye akantu wewe wa muhungu we wanyase nkanzi yuko jewe n'ubundi guhwera ngiye guhwera turajana nsigaye go na prefe ni baza ko kera babari bafite ubwenge kurungira je mpavuga ati ko abantu bakira bafite ubwenge kurusha bamba barire vraiment barafite ukuntu abanyene bakora amatoza ati umuntu ngiye twara bari kumwanju umushange amatoza akamikwa ku mugabo bahanywa bose ariko twe navyo tugira ubunye batugira ko umukobwa wenyine atabwa mu gisumanyenzi hariho asuku vyibagira hari akantu umukobwa we ntugume hari nyene gusingurana wenyine ngo umukobwa muhungu benga kubona deja batarishira mu vyigwa yego birisinda uko birimo akandi kantu gato naco twe turabishize mu tubimenya nta nabisesangura twabishize mu vyigwa kandi barabimenya batari babizi abigisha b'ivyigwa vy'ikirundi kibagiwe tuzobegera batubwire tuti namwe niko mwavyize cyane nibindi bishaje rero nariko ndavuga cyane aho usanga muri societe yacu ikosa ry'umukenyezi ikosa ry'umukobwa ikosa ry'umugore riraboneka gusumba iry'umugabo kandi ico ni kintu nibaza ko hari hageze ahantu naco nyene covaho apana ngo cogabanuka no kiveyo kuko ikosa urikora wese ukurikora kose nikosa tout simplement rero nako ndavuga ingene usanga duhura n'ibibazo byinshi je ndamaze kumva abantu bambwira amatemanyaje y'abantu ashobora kujana mu kazi n'umuntu mugabo akakabura kubera ari umugore yavyariye iwabo mugabo umuhungu afise umwana muhira akora ibintu bisanzwe kubera iki ariko mugabo yirengagiza urazi ko uhaye akazi umukobwa yavyariye iwabo ashaka kurenza kurusha umukobwa ataravyara ati kuki wawe ndagakora ziko afise amasharge menshi afise umuntu ariko arakorera wundi nta bufsinyaza namwe akora nk'uwikorera akora nk'umusazi mu gihe ugiye mugatika je ninashaka nzo amafaranga nzo yakura handi hantu canke ngira nzo nita tafuta ingine fast ko nahandi hantu bazompa kazi ndi mwiza iki mugabo wo ndavuga ati je nkora en cause en conséquence ndafise ikintu gituma nkora cyane nico nshaka kunganira aho naho ubona yuko reka tubisubiremo ndakunda kuvuga reka tubica mu mizi tubihere hasi uwo mukobwa yaremeye kuva agitwara iyonda twese turabizi umuntu atwaye reka dufatire ku muntu atwaye uwo mu mère célibataire turiko turavuga yabisigoye ashobora kuba ari umupfakazi ashobora kuba ari uwabanye n'umugabo bakavana ashobora kuba ari uwayitwariye iwabo amaka yose turayakorako umukobwa yavyariye iwabo ubanze wumve amezi 9 ibibazo tureke ibibazo by'uburuhe tureke ibibazo by'uko afise inda vy'ingwara n'ibindi ibibazo vyo muri societe navyo birimwe mugabo n'umuvyibagira inyuma yayo mezi 9 aramushikanye uwo mwana hagiyemwo bimwe yatubwira vy'ukumuronderera uri wenyene biroroshe cyane muri babiri bavuga ati kuri ndakubwire ukarabo umuntu ambwira ati je ndarushe sha fasha kajya kabibero hajya muri uwo mwanya nturanakira muri uwo mwanya nturakira uracafise bwabo babare bw'ukuvyara uracafise wa muro w'ukuvyara urironderera vyose kuko nitwibagira yuko hari abaca batabwa n'imiryango imiryango ikaguta imiryango ikakwibagira hakaba haraje ikindi kibazo uragize Imana iragufashije urateye imbere urateje imbere uwo mwana wawe hageze aho ugenda kurondera ako kazi urashitse kuri ako kazi ntako tuguha kubera wemeye ivyo bintu vyose
kuko baba baguhoye kubera wemeye kuvyara normalement niko abantu dutinya kubivuga nico baba baguhoye kuko hari uwo mujana gusaba ako kazi harabo yoba yaravuze ati je uyu wapi ntawe ngumana ugasanga muri uwo mwanya wewe aciye aronka iyo ararose iyo opportunité yako kazi kubera yemeye yavyanse mugabo we baguhoye kubera wemeye kuvyara ikaba kibaye kimwe mu kibazo gituma abantu benshi batuntura Jari umuntu yigeze kugira témoignage mwisanga ko aravuga yuko yarigeze kuba Sara abakwa gentil kubera ico kubera yabaye rejeté après ça akaba rejeté par la famille akabura akazi kubera nibaza ngo dukunda kubivuga muri bino bihe ariko araba ama evolution muri ivyo bintu hari abantu babitoreye hari navuga ati bon ni bon ahubwo arakeneye akazi gusumba muga hari gihe wamengo ni kintu ntikibaho nashobora gukora afise umwana muhira nibibazo vyinshi ningorane nyinshi abatuzaniye ugasanga bari bagiye no umuntu arashoboye arabishoboye afise experience nini muri ico kintu ugasanga wanashaka imbere yuko ico kibazo kimushikira yarakora aho hantu nyene yarasanzwe akora muri ivyo bintu nyene muga kube kandi bari bazi ko bishoboye muga kubera ko yavyaye kubera ko yabaye umumama ugasanga umengo ari ikintu ntavyagishoboye gukora kubera ko yabaye umupapa harabaho n'ikindi kibazo yakivuze cane nico ngira mpagare ko rero sana situation amureze les amis kirababaje abantu cane hari umugenzi yigeze narigeze kumuhoza nawe mvuga ariko arambwira ingene yari yapfiriye umutipe vya grave vyo gupfa vyo gushikayo acara ahora aranka kumubwira ko ari umumama kubera mu conversation bagira n'uwo mutipe yamamubwira ati Jesse no kundana n'umukobwa yavyaye sinzi impamvu uwo muhungu aba yaramwihakanye sinzi impamvu uwo muhungu yaba yaravuze ati jewe uwo mwana ntawe nemera kuko sorry gatowe uwo mutipe avuga ngo ntazi igituma ashobora kuba yaramwihakanye mbega urabizi ko kuba mère célibataire bidasaba ko umuntu aba yakwihakanye umuntu arashobora kuba n'umwana wawe yaramwandikishije uyo muntu akaba ari kigaba uyo muntu akaba atana kimwe afasha umwana wiwiwe atamwihakanye uwo mwana amwanditsweko kandi uwo muntu atacabuze mugabo akaba ari kigaba atacafasha umwana wiwe muri iyo témoignage uraza kuvyumva kuko ndakubwiye naciye ndambwira ati no ntuzosubire kubimuhisha reka ndayibandanye gato harabiza kwigisha après icabaye n'igiki barakundanye pendant 6 mois les amis 6 mois atabizi ko afise umwana barakundana baragendana umuhungu yagiye kubimenya atangiye kumubwira ati je mbona ibintu vyacu bigeze kwinde etape reka dushike mu muryango bamenye hama dushobore gukora n'ibindi bintu bisumba ibi umukobwa aravuga ati oya niwe yaciye aza gukora aravuga ati dada ni kimwe canke n'ubusa swati arameba canke turagumana ndabigenze gute ndamubwira none naho mwobana uzokwa mumuhisha yuko ufise umwana bizoherera hehe kuko we vyari vyoroshe kuko yabibujumbura umwana yabana abavyeyi biwe ruguru c'était facile ko atabimenya kuko ni benshi batari bazi ko afise n'umwana amarambwira ngoma ndagushiramwo kugira sinza kutwibagira ukunganira naso guciranamwo ego urazi ko hariho abantu nyene babayeho gutyo ego hariho abantu babayeho gutyo hariho umuntu afise umwana ruguru yes ngaha anye atazwi ko afise umwana ego barahari kandi benshi amufise mu ruguru amufise mu bihugu bindi mugabo umuntu bari kumwe atazi ko afise umwana azogenda guhevera iyo secret afise ngira ngo babanya 9 bamaranye ndavuga ati uyu nta kija yaramushikanye turi kumwe reka rero ndamubwire ko mfise umwana mugabo arabutse gushaka kugenda nabi birasambura ivyo urumva arabimubwira ndamubwira ati genda ubimubwire ikiza kuba kiraza kuba cabaye je ndakunda kuvuga kintu baca batwenga ati ntabari wawe mureka gende ntabari wawe ntabari uwi wawe kuko nta kosa ririmwo kuba umumama je nazige bana bimurumba je ndabwira nitwa Darlene Arias mama Walda mugabo urazi ikintu kimwe ngaho gadada naho yari kumuheba nukuri ikosa nigere ko riri ku mutipe wewe uwo mukobwa yamuhishije ico gihe cose akamuhisha ko afise umwana wewe deja dada ugiye guhakana ikintu cakuvuyemo ugiye guhakana amaraso yiwawe uwo muntu aza kwikwegera ninde ndababwira ati nimba warashoye kumbesha ku bwana wivyariye ni kihe kintu utazombesha ko erega urumva ikibazo hano kiri urumva je nibaza ko ndacababwira muga vyaheze neza dans le sens ego heureusement vyaheze neza la fille yarambwiye ati je ndafise ubwoba me uwo mutipe n'umugenzi wiwawe genda umumbwirire ndamubwira ati ntavyo nkora kuko uzobwije confiance yiwe turakundana tubwirana vyose utumye uwundi uzobaye umunyarusaku je ngiye kuvyitama utuma uwundi kuberiki ati obwo ico no gufasha ni kimwe peut-être utinya ko yo guhebuka maramara canke iki reka je dusofume tugenda tujane nawe ntavyo nakoze ntitwajanye kwari kugira ndamurasire gusa icabaye twarajanye n'umukobwa arafata rendez-vous dushitseyo namubwiye ati ndagarutse ubunyene ndarose urgence fye ndagenda umukobwa yarugurutse arabimubwira
umutipe ikintu kimwe yamubaje ikibazo kimwe kubera iki wabimishije umukobwa aramubwira ati ni kubera ari warambwiye neza yuko ntushaka ntiwopfa arabaye n'umukobwa yavyariye iwabo. Umutipe ikintu kimwe yamubwiye ni kimwe ati iyo ndiko ndavuga biga niho ngomba cengarukiriza gato ati ni kubera la majorité y'abakobwa bihakanwa baba bafite ingeso mbi wawe mba ndakuzi neza nta ngeso mbi ufise savedi ni ikintu coba carabaye acaramubwira ati je nta kibazo nyereka uwo mwana no kuri mariage niwe yabashiriye amabage umwana we niwe yabashiriye amabage niwe yabashiriye amabage barabanye neza kandi bararyohewe oya nturiresha barabanye neza kandi bararyohewe bisigura ngo ndamutahura je uwo mukobwa sindamutahura ngo yego no biragoye gutera umwugurukira dans le sens aba yamaze gushira bloquer ahantu biratugora kuza tubibabwira kubera umuntu udakunda ndatazi ko mfise peshi vraiment nukuri kumana uwo muntu udakunda ndatazi ko mfise peshi ntanzi aje kurondera umuntu atazi uravyumva hari gihe erega ni nk'ivyo nyene we numva ko umwana yari ruguru we turamubona namushana kuri Instagram uri branché ndashushe urafisa iyo baby nambuka ngurukana bimenye yari ifise ku buryo itashira ko ibintu nayo ngo tubone umwana tout simplement hariho abantu batemanga statut yiwe adashobora gushira ku mwana adashobora gushira ku mwana wiwe mugabo genda bon apana ngo ndamutahura comme ça hari nabandi bantu usanga bafise abana bacu ma circonstances mabi masikontansi mabi ndiko ndavuga musanga barafashwe ku nguvu ugasanga uwo mwana umubonye ni nka blessure numva yinyizo ibindi de kuko umwana ntategeza kuba victime basha exactement umwana nta kintu nakimwe yabatumye mwebwe abavyeyi biwe kugira ngo mumushireho exactement rero yarabayeho ni mumuvictimize mwebwe mujyagaguranire hiyo munyinyurane umwana wiwanyu naronka amahoro ugaca usanga rero abameseri batera ugasanga wafiriye umuntu bon nanje vyama vyanshikiye basha ugasanga wafiriye umuntu vya grave umugenje arababaye ugasanga wafiriye umuntu vya grave ugacugenda kwitupa ugacutangura kuzana nyene utuntu tukuba proche tu vois tout ça yamara kuba proche nawe agacagenda kuri Instagram yanje agacabona ma passion c'est ma fille Walda kibazo ca mbere murakizi mwese papa wiwe ari he ugacusanga rero yo none cyo yari ugaca usanga rero nkabatwe ko dakunda guhisha ibintu ngacumubwira histoire rero umuntu rero mfite bazanjima histoire iraza kumfasha okay ari wigeze kumbaza akabazo keza ati sinomenye impamvu mwavanye rero nari sinoza kwitupa ugaca usanga rero nakwishura yanyisho utanga ukunda gutanga sigwawe urumva mugabo ugasanga rero muri societe nkabo babishika ba mercedes batego usanga muri societe naho nyene barakuvictimiza cyane baragucinyiza gose harageze n'ahantu mu manza vyarabaye ku muntu mu manza ugasanga normalement aba mama batanga kuki turabitwara mama bubatse bagaca bafata mu mercedes batere ntarubaka bagaca mushiramo ntiyarakwiye kujamo kuko mama wakuki si mama yavyaye numumama yubatse yabanye n'umugabo yari yanyoye kuri ako kuki kuko nisho bisigura mu Kirundi Ako ko tugiye muri ya histoire tugiye muri cya kigo cy'Ikirundi gisigura iki dusigurire akuki kuki inka ni ryabanga ryo batse bariko baravuga gutanga kuki inka kuka inka uravyumva reka gatanga bubatse gusa normalement niko vyari bimeze mu cyo kubona rindi ni gatanga ba mama bakuze gatanga ba mama banyoye kuri ako kuki mugabo urabizi ingene ibintu bigenda bilevolua je hari undi mu mama yigeze kumbwira ati umuntu yaravyaye arazi barafise ibanga ako kuki nawe urumva ko yarakanyoye ko mugenzi habaranyokura oya ako kuki kadada tukihoze mugabo kujya kuntu ibintu bigenda birahindagurika ibihe bihindagurika ya ibihe bigenda kuki kautke yego kiwa kujya kuntu ibintu bigenda birahindagurika uwo mama arambwiye ati kwibaruka nibanga murabizi rikomeye cyane nibanga rikomeye ati rero uyu muntu wese yibarutse jewe mu rubanza ndimu aratanga kuki uwo mama niko yigeze kumbwira rero ngaha anye mugora byuma ko bica hose biragorana dans le sens hariho ababankira kubaba kubera batarubaka n'ababemerera kubaba kubera bavyaye rero ça veut dire dans tous les cas hari umuntu aba blessé kuko hari nka jemba shaka kumva ko ntovye ndumumama ndambara imvutano je mama bakuki ukazona baraje wowe uri mu baservere baserve inyuma kubera uri mu jeune urumva
urumva je numva atakibazo oya ndiko ndakubwira hari abantu bacabona ko ari ikintu ari kumusubiza hasi oya vraiment si kudusubiza hasi iteka ryo kuba umumama umva mwambuye oya ni umuco niko tuwuzi hanyuma nkuko muri ya atelier duherukamo muravyibuka hariho imico batubwiye bati hariho imico ego tubona umengira ego ducinyiza rero uyonye je numva atacutwaye kutashira mu batanga kuki wewe nka wewe ndicara nka sayangana gushanya sayangana gute kuba wibererewe ntaki ego wacha nicara nyene bananje bakamba kakuki barahura nico nivyo bibazo vyinshi ro bitandukanye reka nawe uzatubwira ibibazo bahura nabo cane cane tubwire ndabivuge ibihe ndabihevye ibihe abanosa ndakuzwa na daga rakunda gohebe ego ndabihevye wagira ibihebe wagira ndabihevye ntivyanagarutse ntivyanagarutse anyway Jenny baza ko twavuze ku bakobwa cyane ariko nibaza ko n'abahungu barafise abahungu abafiye père abapère célibataire nyene barahura n'ingorane nk'izo gusa ni handi nyene usanga nk'ide baza ko bakomanse ngo none mwumva ingorane z'abakobwa gusa abahungu ntibagira ingorane jewe natanguye mvuga bose je nabavuze bose twabavuze bose vraiment navuze bose navuze parents célibataires bose hamwe gusa nyene nitwobideha nitubivuge nibingana ni gake uzosanga umuhungu yavyaye atarubaka kenshi baca barondera abagore ntaguciriyemwo kenshi baca barondera ababafasha usanga uwo muhungu abana n'umwana wiwe wenyene oya swat ataronse uwo muntu babana aca mutwara muri famille yiwe ni gake vraiment ni gake ivyo turabike bon je nagira ava kuri iki kintu ca situation amoureuse nkuko yavuze we nibaza ko iyo ngorane ntigira bon abana nahise ko zishobora abahungu banyene mugaro nasinzira abahungu n'abanyene bahura ariyo ngorane hari umuntu ashobora kuba afise umwana yavye quelque part kandi usanga banananye nawe iyo mugasanga nk'ubunye we ndagukunze wewe kora kubona umukobwa nturavyara sanga ndatinya kubwira ko James umwana quelque part kora mvuga ati ninambwira ko mfise umwana uyu mwana yitobeye yishuye ukije bavuga ati no jewe sinja ku no ni ya question yindi umukobwa bavyaranye ko urazi ko umuntu normalement nico turakigaruka baratera ingorane muri couple cyane baby mama wawe urumva usanga ni wa muntu kandi nazaruziza kugira abakobwa bandi ngo mbe ujya kugira ngo akundane n'umukobwa yavyaye yisuzuguye kubera iki yego vyamufatiye ugasanga nyene baragiye gutera ingorane aba baby mama bagiye gutera ingorane ngo je ko twabyaranye ko atambona yagenda je nambona aba baby mama baratera ibibazo turabasubira ko nawe mugabo ni handi umuntu mwaravyaranye mutabanye nabi nataraka bagufasha canke mbe nawe bakigufasha sanga mufise relation iri à vie Ndabita abakopa urumva abakopa usanga muzazi mwenza aba programme y'umwana ntagira usanga kenshi muyahuriramwe ukora kume mu gihugu kimwe iyo muri responsable mwese ariko nihabura ahantu muhura naho batari responsable oya hari uwo bihera apana n'umwana ugasanga ntanamuzi na famille yiwe ntiramuzi ivyo bari kibwibwi mende abari kimende akora kano gasasa ngabari giki ikibwibwi nukuvuga iki ikintu cy'ikibwibwi nyene urumva ari kigugu cikidebira umuntu ashaka kuba wavyara ahantu umwana cyane bavuga ati umwana n'umugisha hari umuntu yabimbwiye cyane umwana n'umugisha peu importe circonstances aje muri hawa gufasha nguvuka vyara uwo mwana n'umugisha urumva rero ntutuza kumutaka ingwara zango nuko ndakenya ndageze ntaho ushaka kugenda gushikubiga udashaka kugura umwana n'ikirato ca 5 ntibibaho tout simplement uba uri irresponsable kandi nta mugisha ugira mu buzima urumva rero izo ngorane zigira abahungu n'abakobwa bose rero abakobwa bashaka kugira abakobwa nk'abahungu nakora ko bavyaye ndaje ufise preuve ko umuhungu wavyara abakomeye ufite preuve ko akomeye ko bizigeza gizo vyose umva wewe ni utaburi sure yawe yawe tizafite ikibazo ubwo nta kibazo bafise akomeye atakupatia watoto wabye bana beza urumva none mbwira ukuntu wo je nishaka kubwira gato abahungu ni nk'abakobwa ugiye muri relation n'umuntu umukunda réellement umubwiza ukuri akiri kare sivyo muje mu rugendo mwaguzanye kuko niyaza kumenya ko jema byisha ama couple menshi dada ugasanga je menye ko ufise umwe atavyo wambwiye ava urumva ndavyo mbabaza ko d'abord mvuga ati nimba ufise uwo mwana bega relation mo we nayimeze gute urumva
mugati ushaka hari ibindi mushaka kumusanga mu hari na mama ari ku ruhande ntazi rero nimba ari umuntu azogukunda azogukundira uwo mwana ko nyene ameze ko nyene yaca ko nyene wamuronse ndimo umuntu umenga hobaho kugira tu nizo hari ingorane zimwe zoroshe ko twikemurira twenyene n'izindi zigati zikemurwa na societe iyo nyene ingorane wenyene kwikemurira wenyene jewe uje kumutazi kumfise peshi mbagati we ntunzi tumempa genda hari banzu buranyiga hakiri kaza kumenya umuntu histoire yose nivyama kuvyubuzi navyo nyene nibaza ko birababaza kuba discriminer ko ngufise umwana ko d'abord faut ko habaho ubunyamuntu umuntu gira umuvugo ni mushaje ubuntu urumva d'abord uwo muvyeyi afise umwana afise amasharge menshi kujuga adafise umwana ngira ukuntu umwimakazi kandi ubona ko ari umuntu afise ayo mafaranga afise akamara azokora afise umwana azorera gira umuntu wumve ko ako kazi ni wakamuha ko nje nabivuze kare afise amayesprit bisaza avuga ati ngiye mu kintu kugira ngo ntibanyirukane wa mwana wanje ngo arari ubusa ndebeje kugakora neza ngira ngo ntibanyirukane wa mwana wanje bare mina vande ndebeje kugakora neza ashobora kuronka d'abord n'umusharaje uzokuyongere urumva rero ifuko habamwo ubumuntu no kwiyumvira mbega umuntu nkumi yakaziki kora umwana azogwara we ntushaka kugwara kandi uri umuntu akuze n'umwana ni nkuko n'umwana agwara nkuko n'umuntu akuza agwara nakubwira ati ndasubira ko umwana wanje agwaye mutahure ko nta muntu atagwara nta muntu atagira ikibazo mu buzima rero bihere ni vyinshi je abantu bacha bambwiye ko babuza akazi kora ko bafise abana sha oya reka mpore kora musana nari ikintu wavuze cyo mu baby mama hari baby mama yambabaje mu buzima jewe hinge gato kuri aka yaravuze kugira ngo utandukire kuri baby mama kubera birasa kubijanye n'ivyakazi ya kubijanye n'ivyakazi iyindi ngorane ijanye n'ivyo vyakazi abantu benshi tutavuze bajya bapfakaye canke abadivorceje abakobwa bavyara batabaye marié bataraja mu rugo abo ba female bashi nibaheza amashure nabo nayo ni ntambamye mu kazi kuko birasaba ko ubu ufise urupapuro quelque part oya bwinshi mvuze ni ntambamye imwe muri nyinshi nabwo nayo irimwo kugera kudaheza ishure biratuma quelque part uba bloqué rero jewe ngira ko ntanga n'impanuro ntangira ko nta impanuro abakobwa umukobwa yumva umenga nta myaka ihari yo kuyiga umwaka wose urashobora kuyiga uko uri kose uko ungana kose urashobora guhagarika uwo mwaka témoignage yanje umunsi umwe ego sha urashobora guhagarika ishure kubera nyene iyo circonstance duciyemwo kubera udashoboye kubandanyana n'uwo mwana kumbure kubera uburyo bwa buryo baguma babeshera kubera ubwo buryo kuko nturi burondera umubone wararavye nkahi ya George ego cyane yigana bimuga amashuri yahejeje akaba umuganga kandi yiza afise abana babiri nico gituma ndiko ndavuga ni ntucuhagarika hagarika uyo mwaka umwana yegerwa imbere gatoya udafise amahera y'uwo mubone agusigaranira uwo mwana ejo uzorondera umugenzi ashobora kuba ahejeje ishuri imbere yawe agusigaranira uyo mwana cyangwa uzomusiga ku mubanyi wige uheze amashuri urondera ico gipapuro kuko naho uzi wavuze ngo subuzi bwose busaba ama diplome bwinshi kandi nubuguha ubwo buryo bwisununuye bironza kubana busara gapapuro ingene mbambaye cyo ubanza kuvyumvira voilà rero ako gapapuro naho uvuga gutyo karaza kuguha uburyo butangana na burya nimworonka uburyo bumwe nujya anya takaronse hari ikindi kintu nagira mvuga d'abord bon c'est vrai hariho ingorane z'aba mère célibataire mugabo hari n'ikindi kintu kiri positive murambona ko twebwe aba mère célibataire just sinzi impamvu nkunze gusanga turi abantu babaye réussi cyane mu buzima kuda kuntu ufise inguvu zitatu nibaza ko ico kintu ari kuguhereza urumva dufise inguvu itari imwe dufise inguvu nyinshi urumva oya n'ubusaka kakarande dubizamo ni bon ego kuko twagusanga tunakaretse usanga ufise motivation babaye mu buzima uvuga ati no nje kubura ko nibaza yuko aho hantu Imana ihahezagiriye ego vraiment ego
nico kintu nibaza nico kintu nibaza yego mugari baza ko n'abatipe ngano ko nyene ko bose si kuba koga gusa ni mugisha umwana bavuga ngo anazana umugisha n'ibyo yavuga yuko umwana aje mu buzima bw'umuntu azizanye umugisha n'ujya mugabo umugore wiwe yataye akaja mu bintazi ujya mugabo yasigaranye abo bana akagumana ubuntu akita ku bana biwiwe ategerezwa kugira umugisha mu buzima bwewe igari nice kumwe n'abagiye bacuruza ibintu bikoreye abana c'est vrai ashobora kuba ari utujya yicuruza kuvuga ati jewe sindo gucuruzanya umwana reka fume ncuruza imihwi canke ncuruza ipasteke kugira ngo umwana wanje asifuma ararira ikijumbo ntaze kugira ige esprit yo gukora irate bikaba nyinshi igakuru gasanga aba business umwana kura wa mwana yavyara avuga ati uyu mwana ntaze ndarana ubusa ntaze papa we nikibwibwi kingaho nyine utegereza utegereza guca itangana na wundi taravyara niba bingana ivyo navyatse muze murabaha akazi navyo ndabahaye agasokre yego kuko nabakozi harabamwe na caka indi cyo gupruva la societe ati naho navyaye jewe ndashoboye apana naho navyaye naho nireranye umwana jewe ndabishoboye reka yuko bishoboka umwana wanje ari sawa hari ikindi kintu mbere ko mvuga ku ba baby mama uravuze côté positif ngira nsubire ko ku bantu aba mère célibataire cyangwa aba père célibataire baca bagira ingeso za reka mbeho motife ngo vyarabaye ugasanga umuntu reka mbeho no kuvuga ushatse kuvuga iki reka mbeho ça veut dire ivyo nkora vyose ndabaho je m'en fous ndeka mbeho je m'en fous shatse kuvuga nk'abakobwa baca bifata uko bashaka motife ngo yaravyaye ugasanga nziza agisigaranye ugasanga nta kintu kimwe ntaciyubaha ubuntu yarabutaye ariko dada kiya kintu ndakubwira ikintu kimwe kiya kintu nikivango ni kubera nibaza ko ari ko umuntu abameze oyaza ko ari ko umuntu abameze hari nabava kuri ico hari nabava kuri abantu ngeze ndakora ko bavyaye hari abantu bahindura nivyo ndiko ndavuga nituko ofete dada nibaza ko ari ko kundi aca yumva umenga ntaca kimaze exactement yumva umenga ntaca kimaze yumva umenga nta muntu azosura kumwemera côté négatif cyane ngira mvuge ko yumva umenga nta muntu azosura kumwemera yumva umenga nyene ni gicibwa akaza prefera wewe iryo kosa naryo ngira nte ku muntu numwe ngira ndarite kuri wewe nyene ubikora dans le sens yuko c'est pas parce que ikibazo cakubaye ko nawe ucubico kibazo hari umuntu agira ikibazo mu buzima agaca yifatanya na ca kibazo bose bagaca bahinduka ikibazo agaca abona yuko umengo reka nipfire nabi none mbeho gute nta nigisigaye aho ngira ndabasubira ko dans le sens yuko niba mucu usanga bafise abana 2 3 4 umwe wese na se wiwe oya kandi ikindi kintu jengaho ngo naravyaye wa mbere ngo ubundi no butwandike kumuvyara wapi niko kundi ataba acikontrola voilà naco biba bimutwaye usanga muhaye ma raison yihani yayandi umwana wanje ategerezwa kubaho nivyo bindira kugerere kambe ucu gitahura kandi ikindi kintu ngaho onye jewe anashaka nkondana uyo muntu pas pour lui canke elle ahubwo ku mwana wiwe exactement wewe yoshaka akamanyagurika akifatwa yishaki mugabo akitaho uyo mwana wiwe ya ugasanga yataye umwana nico aramutaye aragiye mu birori bizomara nk'indwi umwana yamutaye ibirori bimara indwi ukwezi indwi yose ukwezi je birambabaza abasha ukwezi koze ugasanga umuntu arafasha umwana aramwibagiye agiye kubaho ubundi buzima bwiwiwe yataye umwana guys umwana ari kwa nyokuru no kwa sokuru kwa papi ni ya victime twariko turavuga reka ku victimize uwo mwana yamaze kubaho gerageza uko ushoboye mu buzima bwiza utamwononeye ubuzima bwiwe utabishoboye hariho amorphelinat Jeno manabivuze dada urabivuga byose wo mugabo utabishoboye hakufata nabi umwana Jeno mandavuga gacabatwe ngo basuzo mu mpengera dada erega orphelina ni hajemo orphelin Eka bari orphelin no umwana mutaye wibaza ngo bajya abana nabana n'abavyeyi bavyara abana gaca muterera mu isashi akagenda ujya mwana abari orphelin nabafise umuvyeyi je rero hako mbona umuvyeyi yavyaye umwana akamufata nabi ndofuma mbona ngiye amutaye bakamurera ego hakunda kubona uko urafata nabo umwana wawe ugasanga umwana ntazi amazi umwana ntazi dushe umwana afashwe nabi barahara abo bana none barahara abo bana kandi ugasanga nta uwo muntu yobishobora kandi sikuna ngo atabishoboye nubwo buryo nabwo yabuze ugasanga awozi sina wa wundi abuze kagapapuro aragafise si wa wundi abuze n'akazi yokora oya ugasanga nubwo gito bwiwe nubwo kutagira ubuntu abari umukobwa
nawe ni kibwibwi urumva donc hariho bwibwi garçon na bwibwi gore kibwibwi fille yego birahari urumva ugasanga nivyo nyene ngira okay kibwigo kibwiga sawa kibwigore kibwigawe kibwiga amateka metro ko turabana gaswend guys changaruka kuba baby mama hariho abantu kubera bavyaranye n'umuntu ntibisigura ko ubuzima bwe buca buhagarara tubisubiremo ico shaze kuvuga ni gike hariho umuntu akubwira ati je vyashitse ugasanga ntimwari mukundana ugasanga birashitse araguteye inda agaca kubwira ati mon ami je suis là muri sense yuko uri baby mama wanje muri sense ya akaguhanika ivyo ukeneye vyose kandi umwana agize ikibazo akaba hari mugaca usanga uwo mu baby mama arabujije uwo muntu kubaho amubuje kubaho gute umukopina wese bifataniye erega no kubwira umuntu yuko ufise umwana uburi prêt kandi relation yanyu muvuga ati iyi relation dufitaniye n'uyu muntu nuko ni A B C D E F urumva ni gushika ngaha ukazibona umuntu araje urikundaniye n'uyo muntu wanashaka ya defa uwo mungu abataraba prêt kubikubwira yuko afise umwana ugasanga ariko nakudraga ugacubona baby mama rero nyakuntu ngaraje bugira bizi ko nakafise umwana turafitaniye umwana warubizi wewe ivyo warubizi cyangwa ugasanga mutaniye relation n'uyo muntu uwo muntu akaguma ari muri za ugiye twaravyaranye kubera iki wita mu rukundo rwawe birakuraba wewe nivyo wawe wasanga yarabimubwiye ugasanga cyangwa ugasanga ntabibwiye umugabo ariko raksera umukobwa barahari abibe mamezwe ariko raksera umukobwa kubera iki batwinjuriye mu buzima ivyo wanje n'umugabo wanje nibikuraba basha batagikundana batakiri kumwe sasa ulizala naye lakini maisha yake yote sio wewe mama uravyumva ugasanga ntariko ariko aramubuza kubaho bwa bundi buzima do même avec aba baby papa niko baje babita ari umu baby mama undi aje mu baby papa ugasanga baravyaranye n'umutipe aguma gucunga hano ubu rero usigaye kundana naraka ntibikuraba vraiment agatanga amaraporo ahantu hose ujyanye ashangwa akundana n'uyu agendana n'uyu ushize ko agasitatu uri kumwe n'uwo muntu musigaye mwikundanira uyo none asumvye iki ico nyene kijya catumye ndakuvako wewe uri expiré uri mu yandi majambo iyo ni friend shaje pour dire yuko namba aravyaranye n'umuntu akaba gufasha ukagira niyo chance ni chance akaba gufasha nako gato ube satisfait na ureke ubuzima bwe je nabibwiye atagufasha amanyama yogi nigeze kubibwira ati je nibaza ko mubatera amanyama abakobwa mufasha parce que dans le sens yuko aca yumva umengo arafise place na importance ndababwira ikintu kimwe namwe yebwe nyene ndabagarukiye ko sawa fasha bafasha ujya mwana wabo ni responsabilité yabo à la base n'umukobwa uramufasha nta mukobwa bafasha afasha ujya mwana wiwiwe kandi ni responsabilité yiwiwe yategeza gufasha umwana yavyaye niki urabitwara abakobwa ngaye bujumbura bayeho kumera y'abana bavyaye ingumbirira kumvyeyi none we wumva onye tawari uri kurafasha oya ico ndacanse kabisa inkongoro y'umwana ihoza nyina iyo migani yose nayo nari sawa gufasha uwo muvyeyi mwavyaranye ukarera uwo mwana muvyeyi mugenzawe ugasanga urareza uwo mwana muzazi mwenzako rero guys ico nshatse kuvuga ni giki c'est pas parce que umaze kuba waronse iyo importance yo gufashwa kurera uyo mwana uca ushaka kugasha la vie y'uwundi muntu nivyo twavuze ko tubivuga vyose namba ariko aragufasha kurera uwo mwana ube satisfait n'ivyo muhurire kuri uyo mwana un point en train nutegerezwa kuba mu buzima bw'uwo wundi muntu uravyumva nutegerezwa kuba uri mu buzima bw'iwiwe namba gufasha cool message yawe ibe hey wari darakeneye iki un point en train apana hey none ujya mukobwa muri kumwe ubu ivyo wanyu bizogenda gute narumvise mugira mariage muzontumira birakuraba baho ubuzima bw'umereka baho ubuzima bw'iwawe kiretse nico cyo hari ikindi kintu nagira mvuge mugabo osibanze uvuge tuheze yego kubera darashavu yaciye jana n'ahandi hantu mu tumessage abakora debazitano bazisoma nizo message ndacenda tubona hano zanditse reka tubandanye dukore debazitano reka tuzokora deba ntiduhari none tuzobivuga none zobivuga mva muri debanisha tugomba tuvuge rero je nakamera kuri je ndangirize ko cyo ndabasubiza cyo ndabaha umwanya akajambo muragafise waratewe iteka ryo kuba umuvyeyi uri wese uri kumwe n'umugabo canke utari kumwe n'umugabo uri kumwe n'umugore canke utari kumwe n'umugore shaka ikintu ca mbere shaka yuko ubanza gutahura no kwakira n'umuhezagiro ni benediction hari abantu
bagira bamara amasengero y'Ibujumbura barondera abana, hariho abantu basigaye ku mutwe barondera abana. Rero kuba umaze kugira iyo benediction ko si chance umengo nakantu gato cyane. Iyo benediction kuba uri umuvyeyi banza wicare cyangwa uhagarara huri wihicupa wikomere n'amashi umve yuko ari umuhezagiro. Ni wamara gutahura yuko ari umuhezagiro, ihe importance wewe nyene n'umwana wawe, wiha agaciro peu importe ibikubako. Niyo mpanuro ngomba ntange ku bantu b'abavyeyi, peu importe ibikubako, peu importe abaguca intege, peu importe abakubwira nabi. Guys, umaze kumva ko ari benediction, ukumva yuko wishimiye uwo mwana ufise aho uri icuri n'ivyo ubayemwo, Imana izobiguhezagirira. Wewe ucinyiza umuntu kubera yavyaye aho uri, reka nawe Imana iguhezagire, iguha umuco wo gutahura yuko ari benediction. Uko nitwamara kumva yuko ujya mwana ari benediction ku muntu no ku muryango, ntuzi icyazoba. Peut-être ako kazi uri kuribanye ukuri mama we niwe mara gutahura yuko ari umugisha. Peut-être ako kazi ufise uno munsi uzogateza imbere nuwo nyene uri kurima kazi, parce que nta numwe azi kazoza. Rero reka tubafate ko abo bana ari migisha, dufate ko abavyeyi babo bahezagiwe, tubahe ikibanza bakwiriye muri societe, twubaha ubuzima bwabo, tunabafasha kugira ngo bashobore gutera imbere. Murakoze cyane, munkomera amashi no. Bon, nareko ndiyumvira dada bazomugire pasteur ahantu. Abantu bako bariyumvira kurondera mu pasteur w'umukenyezi canke w'umukobwa, muramuha akazi dada n'akazi bazana abakiriya benshi vrai. Je nta kintu nakimwe ndenzaho kuvyeje kuvugura ko de cyane. Biheze n'uguruje urushengero barahezagira cyane. Haleluya. Hariho abajejwe gutora amashikano. Wewe numva risho mwamu utaririmba ufise akajwi keza. Oya aha oya hanze ndayishira mu ndirimbo kugira bavyumve ko atari ivyo. Oya none meje guteza ishikanwa tuja kurimba kandi bagushima. Yego sawa byose birashoboka. Canke nkaritoza ndiko ndaririmba kuko urumva nushara gutoza muhoze nibikunda araka ni motivation. Yego je nibaze ko twabivuze n'ukuri twabivuze byose. Yes bon vyinshi kuko twebwe batatu ntidufise ivyiyumviro by'abantu bose bariko baraturaba bako baradukurikirana ibihumbi by'abantu bazokurikirana kino kiganiro, ariko turafise ivyiyumviro vya bamwe na bariya, kuko kandi kenshi uzosanga ibintu tubisangiye. Wewe urafise un point commun nanje gucyo nawe uragucyo nibaze rero ko hari ivyo twavuze bizwi biboneka kandi biraho. Rero njewe ngira akajambo ko gusozera ndakarungikiye kuri abo ba mère n'aba père célibataire. Murafise une grande responsabilité kandi ngo ushaka umuce acika ijoro. No kuvuga gute ujya mwana uri kuragira uriko urashaka ko azoba ikintu ejo kugira bikunde biva mu maboko yiwawe. Yes. Nurindire ba se wabo, nurindire ba inasenge, nurindire ba inarume bintu nk'ivyo. Tonto tantine arataza kumva ivyari ivyo. Abo ni ba tonto na ba tantine na ba oncle. Oncle paternel, oncle maternel, bose nabashize hamwe. Inarume, inasenge, so wanyu, nyokwanyu, urumva. Oya. Urumva kuko turabizi amafamiye tubayemwo. Nta muryango turabizi ko tutitega imiryango. Harego nivyo hari ababayeshejeho n'imiryango ku ruhande aba inasenge bafasha abanyi nabo babafasha ibintu nk'ivyo. Arona gati kumaka kise. Hari habipapa bakimama. Kwipapa no kwimama. Rero wewe wumve yuko uwo mwana ni gwawe. Yes. Numutaka gashavu ngo se ntamufasha canke nyina ntamufasha. Numutaka gashavu ngo umuryango wa se ntumuraba, umuryango wapi umwana ni gwawe. Menya ko kijya gihe wemera iyo responsabilité wari umutima wiwawe mwayaze mwe n'uwo mutima wiwawe gusa. Rero kugira ngo ivyo bintu ubishire mu mutwe ahubwo ishire mu mutwe ko ari wewe nyene. Ujye mwana wiwe kazoza kiwe ni wewe. Akaraba kuri wewe mufata ukuboko umufata ukuboko kuva delo bazage mugume mujana mugume mutambukana. Yes. Gucyo nyene niho aho nyene niho Imana izohezagirira ugafasha uyo mwana wiwawe ukamwitaho gucyo nyene umuha urukundo kuko nawe nico azoreresha biwiwe nico azotanga mu kibano. Yes. Ubwiwawe abantu bakagushingira intahe ikucamwa uyo mwana wiwawe azokwama. Hama ncangaruka kuri abo bantu
bacinyiza badiscrimina umuntu umupère célibataire cyangwa umumère célibataire haba mu buzi mu mashengero kuko urasanga no mu mashengero urasanga hariho amabanga batamuzeza nitukivuga ico hariho amabanga batamuzeza bakamuca mu rusengero urugo rwaramunaniye swatse ngo yaravyaye bataratwagwa urugo rwamunaniye reka tubireke n'umupfakazi hariho umva bakumva umenga urafise ayandi mabanga nibo gushirira kayandi wewe wabona ko bishoboye rero abo bantu nabo tubibakuremo uyu muntu murabe ico ari n'umurabe ikiri mu nyuma yiwe abikore abishobore gucobonye hanyuma abakoresha nabo nyene bubahirize abo bakozi babo bubahirize abakozi babo bumve ko uyo mwana Deja turabizi ko umwana kuva ku mwaka akiri muto gushaka kuri 5 ans ari umwana ari fragile agwaragurika utuntu twose immunity yiwe nibaze kitaba irakomera rero nabo nyene batahure nibamuhore ico ahubwo wanashaka umupersolo je numva ona bimwe mu buzi bwa leta umuntu yafakaye hari amahera bamuha intererano numva umenga hariho umushahara bari kuca bamushirira abapersoro numva umenga bari kuca bamushirira ko umushahara kuko urabizi yafakaye hariho amafaranga y'umufaso niwe bahora bashira baca bakurako ahubwo numva umenga ntibari bakwiye kuyakurako ahubwo bakwiye kuca bamwongerereza kubera we agiye gufata responsabilité z'abantu babiri yego reka ngeza urakoze cyane kabisa uravuga ibi canke dusezere turangize mu kubasezera mwese nsaba yuko abapersoro bifuza gura n'abamersoro boca banyazikira inbox oya mu bindi bihugu biteye imbere hariho ama rencontre hariho ama rencontre yaba père célibataire na mère célibataire comme ça za relation amoureuse vy'ubuzi tureke kwicwa n'intuntu hariho na groupe nzi irimwo abantu benshi yaba bari mu hanze abari ngaha irimwo aba mère célibataire no kuvuga ngo opportunité y'akazi yose ironse barakazana ngaho kuko hariho ahantu haba handitse ko hategereza kuba ari umu mère célibataire umugenzi aratujyanyesha iyo groupe ko tutarimo ndabavuga tinumanje ndabatanga tinumanje akarinki ntaco akarinki bace barabavyo twavuze bati reka tubakorere n'ubuzima bw'abasebatera cyane ya relation amureze saba rero seze reka shimira abantu bose ravye kino kiganiro shimira abantu bose bako baragira ama commentaires shimira abantu bose bako baraterera ariko nta intege aba mère célibataire n'aba père célibataire ahantu hose bari mwumve ko simwe mwenyene mufise ububasha bukomeye mu maboko yanyu mu biganza vyanyu mufise ibintu byinshi mushoboye muri cap de faire bishobora kuba bigira kujya ntimutubwinege n'amajambo canke n'ibindi bintu kora bakora kumve ko mufise ububasha kubera ko muri abavyeyi reka rero nshimira abantu bose abanyanyi bacu nshimira na Nikita nshimira na pasteuresse Dada turagushimira natwe ozi yego murakoze kunshimira pasteuresse umuvugo mujaje Jangu madabwira bivuga muze muranyemera tumuze murande kandi ahantu muze mibagire nabaye biface nidushobora anyway merci beaucoup à vous abifuza kuduterera ku madeba mutubwira ama commentaire munsi ati dusha gukora kwiki kintu dushimire aha twari twicaye heza neza cyane hano hantu baduhaye kino kibanzane kuri Kangaru Hotel Kangaru ni heza cyane abifuza kuhata muze muhaze muharuhuke cyangwa muhafungurire hari n'agapisine keza niko ko nyene shoboye koga mukora ndahagarara musawa murakoze cyane gose turakunda gose bizu